Mwaramutse mwiriwe Ivana mwereye kari umugano cacu cayimenye kumbonesha kure yanyu ariwe yacu ya August TV. Ukibategurira akaba ari jewe yitwa vyagiye nayaga. Uno munsi twafasha kuba yagira kuvyerekeye n'umugano wa gatanu canke umuvuduko wa gatanu ariko asanzwe bita 5G. Mu kwezi guheze mwarayibonye arabaye inama hagati y'abarongoye ibisata byo gutumatumanako amakuru mu Burundi hamwe na ARCT ndetse hamwe na Huawei isanzwe ari ishirahamwe rikora amatelefone n'ibindi vyinshi n'amaparere electronique byose byo mu Bushinwa. Bakaba bariko bavugana kuvyerekeye ukungene botangura bakazana umuvuduko wa gatanu canke 5G no mu Burundi. Muga imbere yo gushika kuri uwo muvuduko wa gatanu kwa dushaka ko yagira ukungene byatanguye ubwashaka ku muvuduko wa gatanu ukungene byatanga ku muvuduko wa mbere tubayagira ibyo n'umuvuduko vyagiye bagenda. Twatangura kungana rwa mbere ko twita première génération canke 1G kwabaye igihe cyane mu igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na gatandatu niho rwatanguye kubaho. Igihe rwaba cajaho rero kari akaryo keza kari gatanguye kuboneka ku matelefone kuri canke izindi za ngendanwa zose. Ivyo gihe catuma abantu bashobora gutelefonana mu buhinga bworoshe. Navyo batelefona vyoroshe ntivyari vyoroshe kuko vyari binazimvye ntivyorohera bose. Ico gihe rero hatumye batanga gukoresha telefone badakoresha za câble. Muramenyere ko iza telefone fixe aho usanga zifise câble. Ico gihe za telefone ata câble zikoresha. Iyo niho twavuga yuko urungano rwa mbere rutanga gukora. Urwo rungano rwa mbere rero naho vyatumye bashobora gukoresha izo telefone. Ijwi ntivyari bimeze neza gose kuko n'ijwi ntiryasohoka neza ngo hoze wumve neza uko bimeze. Aho twobaha akarorero nk'ama telefone ya Motorola ngira muca muvyibuka yuko ico gihe kungene yazi. Ico gihe rero iryo telefone za Motorola zakoresha urungano rwa mbere. Havuye urungano rwa mbere hacaza urungano rwa kabiri. Urwo rungano rwa kabiri kwaje mu gihe igihumbi kimwe n'amajana na mirongo icenda. Urwo rungano rwa kabiri rero niho hatanguye kwibonekezaho abantu batelefonana no kongera bazarungikiranira ubutumwa bugufi aribwo twokwisa message asanzwe. Niho byatanguye kuzaraboneka. Urungano rwa kabiri rero haciye hiyongera ku kundi rungano rwa kabiri nyene rwitwa 2G+, aho urungano rwa kabiri rwo byatuma umuntu akoresha internet ku muvuduko mutoya. Internet mayibona nyene ubwo ico gihe bayikoresha ku matelefone, bayikoresha ku mashini nyabwonko amaordinateur. Haciye haza rero yindi yitwa 2G yerekana n'urudome E canke E kuri ngendanwa z'uyu munsi. Iyo nayo ikaba yakoreshwa umuvuduko ugera kuri 100 kilobytes ku isegonda. Urumva twatanguye kuza turinjira mu ivyo. Uramenyesha yuko nino mu Burundi hari ibice bimwe bagikoresha 2G kubera atamante narashikayo. Tuvuye ku rungano rwa kabiri twaciye tuja ku rungano rwa gatatu ariko twokwita troisième génération rero yaratumye umuvuduko wiyongera gose. Uvuye ku makilobyte 110 uja ku megabyte 2000. Rero tuvuye ku megabyte 2000 urumva ko twiyongereye gose. Mugabo rero naho turaja gumita imbere ko haraje n'indi turaje twita turaje plus ariyo twokwita hash. Iyo hash rero yatumye tuva ku bihumbi bya megabyte tuja ku bihumbi 3,600 vy'ama megabyte twokwita bice novuga nka bitatu vyaduze. Ico tuva rero ngaho kuri 3.6 tuvuye kuri 3G+, ico tuja kuri iyindi yitwa hash plus. Iyo hash plus rero yatumye tuva kuri 3.6 tuja kuri 10 megabyte. 10 megabyte urumva yuko twari tugeze
mu gihe ca none. Iyo disi niyo yatumye tuza turungikirana amavideo, tuza turarungikirana amajwi vyoroshe, turungikirana ubutumwa bunyaruka, eka wanashaka n'abakoresha n'ibindi vy'ama-GPS vyatumye binyaruka vyoroha cane. Havuye urungano rwa gatatu haje haza urungano rwa kane. Urungano rwa kane akaba ariho bavuga yuko ibihugu vyinshi canke isi, ibihugu vyinshi vyo muri ino si arivyo bigezeko, na cane cane nko muri Afrika. Muri Afrika nibwo rukoreshwa, ino mu Burundi murabizi tugeze ku rungano rwa kane. Naho tugeze ku rungano rwa kane, si ibice byose by'igihugu dukoresha urungano rwa kane. Hari abakiri ku rungano rwa kabiri, urungano rwa gatatu. Muga mu ntara, muri intara ya Bujumbura twavuga yuko bari nko ku rungano rwa kane bose. Muga naho navuze ko urungano rwa kane bose, si mihora yose ikoresha. Tugatanga nka Econet rero limité cyangwa na mob, barafise nk'amakaritiye ya urungano rwa kane, ariko muri smart nta rungano rwa kane barashikako. Urwo rungano rwa kane rero rukaba rukoresha umuvuduko munini cyane kurusha urungano rwa gatatu. Ni nk'uko twogwiza nk'inshuro 15 kugira dushike ku rungano rwa kane. Urungano rwa gatatu twavuze ko rukoresha 10 megabyte. Urungano rwa gatanu rwa kane nabwo ruca rukoresha 50 megabyte. Tuvuye ku rungano rwa kane haca haza urungano rwa gatanu. Urungano rwa gatanu rero urungano urwo ruriko ruraza nturakwira hose. Nko muri Afrika n'abamenyesha ko ari ibihugu bibiri bikoresha gusa, naho ntibarikoresha bose, baracariko baragerageza gushiraho ibintu bimwe barariko gukunda. Nk'ahantu hamwe mu gihugu ca Egiputa canke muri Afrika y'Epfo naho bariko baragerageza. Ibindi bihingo yose Afrika baracavyiga ntibarabishiraho. Urwo rungano rwa gatanu rero urungano rukoresha umuvuduko unyaruka gose, kuko ufata umuvuduko urungano rwa kane rukoresha ukarugwiza n'inshuro 10. Urumva umaze kurugwiza n'inshuro 10 utora ibintu bikomeye cane, kuko bizotuma umuntu ashobora novyita gutereshaje nka filme mu misegonda itarenza nk'itanu. Bizotuma umuntu ashobora gukora birya bintu bwa gute, nk'abantu basanzwe bakina nk'imikino nk'ama cloud gaming. Hari ukungene bidakunda yuko ukina kubera usanga bikoresha ama passant menshi canke bigatwara ama mega menshi. Ivyo rero bizotuma abantu bakina nko bari ku murongo bikunda, canke uriko uraraba nka video online. Hari ukungene ubiraba ukamengo ntimeze neza, ico kizobibona neza nko kumengo niho wibereye. Bizoba vyoroshe cane, bizotuma kandi n'abantu bakoresha mu bintu vy'ubuvuzi, umuntu azosanga ngo kuvurwa n'umuntu ari kure cane atari hanze yiwe bakoresheje ikintu telemedicine. Urwo rungano rwa gatanu uzokora wisunga ivyo abanywanyi bayishakako. Aho nobwira yuko nk'ama appareil électronique yose muri ico gihe azoba ari connecté. Wowe nyene uzoshobora kuya controller uri kure. Nabwira nk'umuduga azoba ico gihe imiduga yitwara, ushaka kuzonasinzira ugutwara iyo uja canke utware uri a distance. Bizotuma mu gihe amappareil yose électronique azoba ari connecté, urumva yuko ushobora no controller inzu yawe uri a distance. Ukavuga ati umuntu yinjira amasaha n'aya, uwinjiye wese ndamumenye ndayibone ukungene biriko biragenda ido n'ido. Kandi n'urwo rungano rwa gatanu umva izotuma ari ikintu bita temps de latence muri ibintu dusanzwe dukoresha mu gutuma tumenako amakuru. Ujya mwanya ufata uriko urungika ijwi canke uriko urungika message ahantu canke urabaza ikintu ku bunyangurukanabumenyi, uzogabanuka gose. Kare wahora ku rungano rwa kane ni
10 milisegonde kugira uyu mwanya n'uwo wari uhari mugabo ku rungano wa gatanu zori 1 milisegonde gusa umva ni umwanya muto rwose ujya ukuntu uri kuravugana n'umuntu bavuga ko ndabeka akantu kuri call ya WhatsApp cyangwa kuri WhatsApp video uri kuravugana n'umuntu hari umwanya ufata ngo message mushikire mugabo muri uwo mwanya niho kumuzamura ikunguku turiko turayaga ugenda ushika nyene ndungitse ubutumwa bunyaruka uko nyene umva azaba iterambere rwose kandi urungano rwa gatanu ahandi hantu ruta izindi nuko urungano rwa gatanu ahantu muri nko kuri surface navuga nka 1 km kare hazoshobora kwikonekta ko nk'amapari ashika nk'umuriyoni urumva n'amapari menshi kandi bitazotuma ngo connection igabanuka oya connection zaguma ari yindi nyene umuvuduko rwawo ndi nyene umeze neza uzagabanuka kubera ngo nuko amapari menshi yagiye naho biruko rero umuvuduko wa gatanu cyangwa urungano rwa gatanu kuri zoshika no mu Burundi bizogwana gose nawe bizogwana gose bizotwara igihe kinini nawe byushika ugashika no mu Burundi hari ukungene vyogwana gose kugira abanyagihugu bahurumbire kwikoresha gose kubera hacari ibintu bihaze bigoye novuga dutanguye nko ku matelefone kuri ngendanwa zikoresha kurungana wa gatanu iziragwira nina zike no mu Burundi rero abantu bafite ingenwa zinshi zikora gushika ku rungano rwa kane ni bakafite izikora ku rungano rwa gatanu ubwo umva izo ngenwa zikora ku rungano rwa gatanu zateze kugura iyindi bisigura yuko abafite ingenwa z'ubumwe canone zateze kugura izindi ngendano izo ngenwa zurumva yuko zizimvye namenyesha yuko niburi igura ronke ikoreshwa urungano rwa gatanu niburi ni 350 hano bivuze niburi bisigura yuko kugira bizoshika ino n'amahera uzoenda gushira ko amakori n'amatagisi yose urumva ko ushaka kuba ari menshi kwishugiye kandi ngendana ikoreshwa izo ngendana kugira zemera gukoreshwa ku rungano rwa gatanu birasaba yuko hazoba hariho nk'amantene imihingo myinshi ko urungano rwa gatanu ukoresha amantene menshi kurusha urungano rwa kane umva amantene nawe mu bundi buryo bwo kuzishiraho n'ababwiye musanzwe mubizi yuko hariho imihingo imwe babikoresha urungano rwa kabiri urungano rwa gatatu kubera iki kubera amantene batarashirayo umva n'ivyo bimwe mu ntambanyi bizaba bihari ubwira ishika kuri urwo rungano rwa gatanu turukoresha neza urwo rungano rwa gatanu amasha yuko rusanzwe rukoresha umuyaga nkuba mwinshi ko bisaba yuko umuyaga nkuba uba hari munini kugira amantene n'ibindi bikoresho bimwe bikora kandi umuyaga urwo rungano rwa gatanu ikindi naco avuga yuko naco nikizobera imwe mu ntambanyi mu gihe nuko murabizi mu gihe mu byo twakwita amamega cyangwa amadata dusanzwe dukoresha iyo itwara amadata menshi kubera isanzwe ikoresha navuga amabanki pasante atuma umuvuduko w'umunyaruka numva bizo bisaba yuko amadata iratwara amadata menshi bisaba ko mufite amadoni menshi muri ngendanwa yawe kandi hari n'ikindi bavuga yuko amatelefone y'urungano rwa gatanu ngo bizotuma agwirirana bigatuma amatelefone y'urungano rwa mbere rwa kabiri rwa gatatu rwa kane aba adakoreshwa n'ico gihe bavuga yuko amatelefone yandi azagikoreshwa azotuma habaho bavuga ubumara bwinshi kubera amatelefone musanzwe yuko akoreshwa amatelefone ibintu byose bya electrique bavuga ko ari ibintu bita zig ifite ubumara mwumva rero muri ico gihe bizogorana kungene tubita hamwe tuzo kubikoresha umva ubumara buzoguma bubwira kandi numva tubatubwiye gukoresha andi amatelefone menshi urungano rwa gatanu ikindi naco bavuga ni kuvye bene
tugeranye tumeze ivyumara umva baracari ko bariga kungene botora uburyo bufasha kugabanya ingaruka z'imishwarara kugwa mu banyagihugu n'ivyo bikoresho by'urungano rwa gatanu. Ahantu barabasha yuko urungano nabwiye ko urungano rwa gatanu usanga amanteni menshi, amanteni menshi rero ni abagwira menshi kugira abanyagihugu barashobora kuzana ingaruka mbi mu magara y'abanyagihugu. Na bisanzwe bivuga yuko amanteni yoba ari mu zitera kanseri, naho atavyigwa bikomakomeye biravyerekana gose, ubwo baravuga ko vyoba biri mu bimwe bitera izo ndwara za kanseri. Turangize rero kuri uyu urungano rwa gatanu, aho mu kwezi guheze hari habaye inama y'ukungene bovyiga ukungene bobizana no mu Burundi. Mugabo usanzwe atwara ikigo gisanzwe kigenzura ibintu vyo tugatubona ko amakuru ariyo twokwita ARCT yitwa Dr Samuel Muhizi yavuze ko bizotwara igihe kugira urungano rwa gatanu rushikira mu Burundi, mugabo yuko kiriko baravyiga inyigisho zatanguye kungene bobizana no mu Burundi. Mwakoze kudukurikira muri gano ca bimenye gico kumbonesha kure yanyu ariyo yacu ya August TV, aho no musi twariko tubayagira kuvyerekeye urungano canke amageneration yo gutuma tumarakora amakuru kungene vyagiye gukurikirana. Twizere yuko mwayimenye, yuko mwagize ico mutahuye kuri iki kiganiro cacu. Twizere ko muzobandanya dukurikirana naho utaha.